Ingorane zijanye n'ikena ry'amazi ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke muri komine ya Rugombo ziramereye nabi abanyagihugu baho nk'uko bamwe muri bo babivuga. Abo banyagihugu batomora ko namakabonetse aboneka amasaha akuze kandi umwanya muto. Abatagize amahirwe ngo bayavome baja kuyarondera aho bayumvise. Muri urwo rugendo rwo guhiga amazi rimwe na rimwe rutoroha, uyu munyagihugu avuga ko bishika akagira n'abahura n'amasanganya. Ayo mazi ni buri kugira nk'intonyi iza saa sita y'ijoro kandi nyuma y'iminota 5 abakamye bivye nk'amaksida ikaraba kubera amazi bayakura muri komine Mugina hariya aho bitwa mu Gisoko umva amakinga ariho umumanuko witwa Muhabura watuma abana bacu kubera adugana ibidose no kuvoma amafira ashitse tujya gutora umuntu yapfuye. Aho ayo mazi abonetse ibido y'amaritiro 200 abo banyagihugu bariha amafaranga arenga 1000. Udashoboye kuyaronka yikora ku mazi mabi aturuka mu myonga. Tugize mu biharuro ayo bayikura nayo bayizanira hafi mu 1200 n'umufurigi wa Nyakagunda n'umufurigi wa Nyamagana ngo niwo bamwa nyene twiteze korera nta bindi. Abanyagihugu twavuganye bidogera ishirahamwe Regidezo rijejwe gutanga amazi ko ataco ririko rirakora ngo ribaronse amazi meza. Basaba abogira ico bakoze guhera ku ndongozi zabo kubafasha izo ngorane zitorerwa umuti.